uwo mudaga yitwa Muhozabavyeyi Estera avuka mu ntara ya Bujumbura, komine Ntahangwa, zone Mutimbuzi, agacimbiri Maramvya, ibarabara 15 Samariro ya mbere. Dada Muhozabavyeyi yasafirije mu kwezi kw'icumi na kabiri mu 2024 ngo yasafirishije. Ico dusaba dada Muhozabavyeyi ahari mu gihugu ca Saudiya, ubuzima bwiwe ntibumworoheye, kumvo amagara mukitse. Ico ariko asaba yuko bomuha ubufasha bakamurihira itike, bakamutaburiza itike yo gusubira mu gihugu akaja kwivuza, kuko ahari ntiyorohewe. Avuga yuko atoshobora gusubira gukora akazi bivanye n'ubuzima bwiwe, yumva ko ngende bumugeramiye. Akaba ariko arasaba yuko bomuha ubufasha bakamutaburiza itike y'indege agasubira mu gihugu kuja kwivuza. Nico ariko arasaba bivanye n'ubuzima bwiwe butamworoheye. Nukurika urumva mako yagiye kwa Masimini aramuhenda ibyo amuhenda aremeranye. None ngo ninje ku kazi ubuzima bwanjye numva butameze neza. Je nta kazi noba nkishoboye. Uravye umubiri wanje ukuntu umeze, nta kintu nterura ngo nduze, nca mbabara. Ino naho urazi ubuzi bwaho n'ubuzi buruhishije, n'ubuzi utaruhuka. None noja ku kazi gute atakintu nterura ngo numve ko nteruye, nca mbabara. Je ntaco ko mwemeye ko mpfirino, reka mpfirino nta ngorane. Abana gusa ico ndabwiye muzondorera abana banje ntaco. Nimba nzotaha bazofungira imyaka 2 yabo ihere ngo bandekure ntaco. Ko mwemeye ko mpfirino ntaco. Bite banyakubahwa, ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye no mu cubahiro cyanyu Imana yabahaye. Ego hama natwe turaho turashima Imana uko biri kose, ndiho wabariho araturinda akatusigama. Okay, hama ku mazina yanje nitwa Ndikumana Eric, ndi Umurundi, mva mu ntara ya Bujumbura muri komine Ntahangwa, nkaba mba aho bita mu Maramvya, zone Mutimbuzi, akaba ariho dusanzwe tuba. Hama iyo foto ndabarungikiye, uyo ni sister wanje yitwa Muhozabavyeyi Estera, ari mu gihugu ca Saudi Arabia. Yagiye gukora nk'uko abandi bagenda, bagiye kuraba ukungene nabo bokwiyungunganya kuvyerekeye ubuzima, kugira nabo boraba ngene boteza imbere umuryango. Ariko ahari hose ntibimworoheye, amagara yamukitse, ntiyorohewe, aragwaye, nta cefu n'ica ruguru ariko arabona ahari. Yaragiye ku kazi ka mbere biranka, aja no kabiri biranka. Rero aho yarari ku gatatu yarakoze, bimaze kwanka baca bamuzana kuri ofisi yari yavuyeko y'ubwa mbere. Ubu rero baca bamushikana ku yindi ofisi yitwa Jida, ariyo iyo ofisi niyo yashikiye ku bwa mbere akiva mu Burundi yururutse indege. Rero baca bamukura aho yari asanzwe ari, baramuzana baca bamushikana aho bita Jida kuri ofisi nkuru iri Saudiya, ariho yaciye agaruka. Rero umwanya tuvugana niyo saha ahari ntiyorohewe, ntameze neza. Rero twariko turasaba ubufasha, murabe ingene mwodufasha, mukadufasha kugira dutabarize, turabe uyo mushiki wacu ko yorokora amagara yiwe,
bakamutaburiza itike y'indege agasubira mu gihugu akaja kuvuzwa. Ego muzoba mukoze, Imana izobahezagira. Amajambo yanje yarayo, turasabye ubufasha twinginze mudufashe banyakubahwa kuko hararageramiwe, ibyangombwa byiwe barabimwatse, amadokima ziwe na simu telefone yiwe yakoresha barayimwatse yose. Urumva ubu ntaco ariko arafashwa, nta n'ikintu na kimwe ahari. Urabona umwana uko amerewe, nta n'amaraso yigirira mu mubiri. Murabe mudufashe mudutabarize, muzoba mukoze banyakubahwa. Hama ndabashimiye ku kigoro keza mugiye kudufasha. Imana ibahezagire, murakoze. Nyuma yo kumva ibi byose naciye ndamutelefona uyu musaza wiwe, bavanye ku telefone dukora iganiro kugira ngo babidusobanurire neza, yongere yabisobanurire abadukurikira, n'aya mashirahamwe yabarungitse nayo nyene yamurungitse avyumvireho, kumbure ashobora kuvuga ko atabizi, mugabo iyo tubikoze gutya ntaco bakironka bireguza. murakoze kumumanya. Bimeze gute none? Uko ngene bimeze, uyo sister ni mushikanje. Wewe witwa nde? Okay, je nitwa Ndikumana Eric, mba i Bujumbura, mba ahantu bita mu Maramvya ku 15. Hanyuma mwifuza tubafashe iki? Mugomba gutabariza ninde? Dushaka gutabariza ni mushikanje, ni sister yitwa Muhoza w'abavyeyi Estera, ari mu gihugu ca Saudi Arabia, ahari ntiyorohewe kuko amagara yiwe amukitse. Muhoza abavyeyi? Muhoza w'abavyeyi Estera. Muhoza abavyeyi Estera. Yego. Bimeze gute none? Ni ukuvuga yuko ahari ku kazi yari ariko vyaranse, aguma agwara, amaze kugwara baramukura ako kazi aho yari ari, bamukura muri office. Bamaze kumushikana muri office yaratabaje kugira baraho ngene bomutwara kumukiza, barampa ahubwo ico bakoze baciye bamwaka telefone yari afise na dokima ziwe zose barazimwaka. Rero umwanya nino saa tuvugana nandikiwe n'undi mukobwa bari kumwe hano muri office w'umukenya, niwe twatabaje kugira turabe kungene tworonka ubufasha kugira uyo mushiki wacu yotaburiza itike y'indege kugira asubire mu gihugu kuko ahari yorohewe, arwaye sana. Mushiki wawe yasafiriye ryari? Yasafirijwe n'ikigo ikihe? Afise ingorane zihe udomyeko neza? No kuvuga yuko yasafirishije yavuye mu gihugu mu kwezi kwa12 2024. Rero ikigo bisaba ko mbanza nkaraba kuri nunzenya uretse ndakibuka neza ikigo yasafirishijeko. Bisaba ko mbanza ndabe kwiyo nunzenya yiwe niho nce ndavyice ndabimenye. Ubu si impuzu umuntu yambaye nimba yitwa nimba ari Jaro, simba nimba ari impuzu yambaye. Iyo mpuzu nyene yambaye y'umupira wera. Sinzi rero ko ikigo ari ico nyene. Kiri hehe? Ikigo kiri muri nuze muri Asiatique. Yasafiriye mu kwa 12. Ikigo ntikiboneka neza ko izina ryacyo. Ni vyiza ko muza muza ngaha mufise izina ry'ikigo neza, urumva kuko ibindi vyose mpamwe ko muzana ibintu bidatomoye neza, nubwo je ndabibona hano ntibisomeka neza. Bisaba ko ufise logo y'iki kigo vyibuze duce tukimenya. Irya foto iranga ikigo ntayo ufise? Nukuvuga yuko jewe yasafirishije uyo mushikanje yasafirishije jewe mu bisanzwe je ndi muri Kenya ihombi.
urumva yahavuye mu gihugu je ndi no muri Kenya, ni ukuvuga yuko vyosaba ko mbanza kubaza umuvyeyi wiwe kugira turabe vyogenda akambwira ico kigo kungene citwa, akabasha bandungikira n'iyo robo iyo ofisi yamurungitse. rero muzoze n'abandi bantu muzoze muza gutabazamo ibi byose ndiko ndavuga mubifise. None nkaha utazi ikigo cyarungitse uwo muntu uri kutabaza ibiki nyishuri oya genda unyishuye nimba utazi ikigo cyamurungitse uri kutabaza ibiki nyene mbarira intumbero ufise. Intumbero mfise nuko twari kudusaba ubufasha muri ico mwodufasha kugira uwo mushiki wacu nawe nyene yotaburiza itike y'indege kugira asubire mu gihugu aje kurikirana avuzwe. Ibi ndakubajije ubwirizwa kubinyishura, ariko urazi ko mvyutse naryamye. Ego banyakubahwa. Urumva mugabo yuko ata amakuru ufise, iki kigo ubwirizwa kukivuga. Ndaguha iminota 5, ndaguha iminota 3 urabe ifoto yacyo ushukizana ndavyisomere itomoye neza. Sinkata nawe ndiko ndagufata, ndiko ndiganira, ndiko ndafata amajwi. Iminota 3 uzuzanye iyi foto, niyo utashobora kukivuga je umpereze ifoto ya hiya kigo gusa nje ndavyimenye. Yego. Abantu mutabaza, iyo ugomba gutabariza umuntu wawe hariho ibintu vy'ingenzi ubwirizwa kuba uzi. Reka nze ndabibibutsa ibintu ubwirizwa kuba uzi vy'ingenzi. Ni uyu muntu uje gutabariza ubwirizwa kuba uzi amazina yiwe, hanyuma ikigo camurungitse, igihe yasafiriye, ukaba urazi ingorane afise, ukavuga n'ivyo yakoze mugerageza kumutabariza. Kuko nk'uyu turiko turavugana murumva ko izina ry'ikigo carungitse uyu ariko aratabariza ntacazi. Ibi ndabibabwira kugira ngo mubimenye n'uyundi abimenye yuko bikenewe. Iyo uje gutabariza umuntu ubwirizwa kuba uzi izina ryiwe, ikigo camurungitse, igihe yasafiriye, ingorane afise, ukavuga n'ivyo yakoze mu kumutabariza, bikanka aho twe niho dushe duhera. Nk'ubu umuntu waba afise ingorane hanyuma ejo ntumutabarize, ugacuza kwa Daniyeli ngo mfasha ngo tumutabarize ngo umva uje kuvuga ibinyuranye ataco wakoze, banza wandikire iryo shirahamwe ryamurungitse ryanke kukwishura, banza utelefone muri Saudiya banke kukwitaba. Ivyo nivyo bintu bituma twebwe twakira kugufasha. Uje mvyutse hari isaha 7:45 mvyutse mvyuwe na wewe muntu umpamagaye, ukahamagara umbwira kuri kutabariza mushikawe, mugabo ikigo cyamurungitse ntacyuzi, ntiyumva ko biteye ikibazo. Ikigo kiri muri quartier asiatique, hanyuma ni ikigo twita Recruitment Training Center. Yasafiriye ryari? Mu kwa 12. None uyu muntu wawe afise ingorane zitwa gute? Gitwarwa nande kino kigo ntawuzi? Uwamusafirishije yitwa Mama Sumaili. Iryo si izina ariko ntaco. Hanyuma afise ingorane zimeze gute none? Afise ingwara yo aragwaye, mu majambo make aragwaye, ko mu mubiri wavuga yuko atameze neza, baguma babara mu rubavu, naho yokora akazi unashobora kugira inguvu, nta nguvu yumva afise, akaguma yikubita hasi ngo yumva ibizunguzungu iki, yani ibintu nk'ivyo. Canke ntibamugaburira? Urumva no kurya ngo ntarya bamuha, no kumugabura ntibamugaburira. Urabona n'amaraso yakamye, n'amaraso n'ingene yera no hano twabonye ifoto iteye ubwoba, urabona ko aryamye agaramye, bariko baramupepera nyene, biboneka ko ibintu vyagoranye cane.
none bino bintu byatanguye ryari? rero no kuvuga yuko uyu mushikanje byatanguye mu kwezi kwa gatandatu turahoraheza neza turavuga ati reka turindire turabe ukungene bigenda urabe ukungene wosubira ku kazi rero kugira asubire ku kazi ahubwo ico bakoze bace baza bamutwara telefone ndamwaka telefone yose ndamubajije ndabaza none we bagutwaye telefone wenyene oyaye ngo rega kaka ngo twese ngo badutwaye telefone turi abantu batanu ngo twese bazitwaje kandi telefone nayiguze mu mahera y'uwanje mu mahera bari batukuranye bari baduhaye narakoze ukwezi kwa mbere ndabishura ayo mahera yabo telefone baca barayintwara rero nari ndiri kubwire ngo ndabe yuko nosubira ku kazi mugaciye ubuzima buguma bwanka ndababwira abantu hari no kwa muganga bakanka ahubwo bico bakoze baciye bangarukana mu kigo na muri office nashikiye ko bitwa Jida ubu ariho ari rero acavuga ati yuko yumva ubuzima bwiwe butameze neza ico asaba kungene uwo mutaburiza itiki wamasubire mu gihugu aje kwivuza. none amaze kubisaba barabimwemereye? Ntabyo bamwemera ubwanwa nta n'ikintu na kimwe bariko baramubwira kuko twayaze n'umukobwa w'umukenya ariwe twaciye ko kugira turabe ngene tuvugana yatubwiye yuko nta n'ikintu na kimwe bariko baramufasha n'ibinini yari yaguze yuko byaheze ahubwo bamubwiye ngo nabwira yuko bamurungikire ngo amahera y'itike ngo hamagwa yongeranye ngo na office aravuga ati none je ndi ha office atakazi ndiko hama niyo tike y'idege no yikora atakazi ndiko ndakora je ni murabe ni bande babimubwiye ibyo? uwo musupervise wabo ari hariya nyene niwe yabimubwiye nyene yabatwaye telefone. Yitwa nde? Umusupervise wabo niwe ntazi izina. Ni umurundi? Ni umwarabu? Ni umurundi kazi. Ivyo vyose muba mukwiye kubimenya, kumenya yitwa nde, ivyo muba mukwiye kubimenya. Hanyuma none bamusaba amafaranga yo kwivuza gute kandi agwaye? bari natwe rero niho hari ikibazo nico twariko turabaza rero umva uwo mukobwa yavuze ati mwebwe ni murabe mutabaze ikigo camusafirishije kugira barabe ukungene uyu mukobwa uyu mumama ave ngaha hantu murabe ukungene yotaburiza ibitike agasubira mu gihugu naho ubundi yohava agira ikibazo mukamuha. Okay, none ibi byose bimaze kuba mwebwe nta hantu mwagiye muca hirya no hino mubabwira ingorane z'uyu muntu kugira ngo babafashe? namwe twaciye ahubwo twebwe abantu bose twacako tubabwira ati murabe ngene mwodutabariza baduha inomero ziwawe kugira turabe ngene mwodutabariza. Okay, urafise nimero z'iki kigo none cyamurungitse mbona zibonye n'ubundi bikubwira urazifise wewe? Inomero ziriko ariho inomero bampaye zo mu mama Sumayili nyene z'ikigo ndazifise ngaha nyene muri zo mu manyene ndazifise muri telefone yiwanje ico gihe atangura kugwara turiko turavugana n'uwo mu mama ambwira ati sawa ati reka ndaza kuguhinyisha kuva ico gihe ntiyasubiye no kunyishura rero izo nimero ndazifise. wari ukwiye mugabo kongera kumurondera kandi jende kanshi ndamwironderera sibyo? Ndamwironderera hanyuma nimba ufise nimero za kya kigo ariko hajya muri Saudiya nazo wazimpa urazifise? umukobwa yazimpaye bari kumwe w'umukenya naciye ndazimusaba aca arazindungikira araziye. Akoze cyane ko nazo shuzima nari mwe musabi ivyo ni hanyuma reka tubanze duheze nari mwe musabi iki? ico tutaba n'ukuri dufata ko uwo mumama avuga yuko ahari ubuzima bumugeramiye ico dusaba yuko bomutaburiza itike y'indege agasubira mu gihugu kuja kwivuza yuko avuga yuko atakazi yosubirako kuko yumva atavyo yoshobora ataburiza itike y'indege hama asubire mu gihugu. Ego birumvikana. None mu masezerano
bafitanye ntacyo muyaziko n'abajya barungika kuko ibi mubikora nka kumenga ntimuzi amategeko icyo avuga iyo umukozi yagiye muri Arabia Saudite ukuntu bigenda iyo ushitse agakikwa n'amagara mwe ntacyo mubizi. Yewe no kuvuga yuko mu majambo make uwo mudada twarayaje arambwira ati jewe mu masezerano bise ni bari bavuganye amasezerano y'imyaka 2. Rero imyaka 2 aravuga ati jewe mw'iyo myaka 2 nta kintu na kimwe mbona ndiko ndakora. Rero ako numva ubuzima bwanje bungeramiye, urumva hagiye umuntu amaze kugwara mw'iyo myaka 2 baba basezeranye, iyo byasuka abona umubiri wasoka agwara, arafise uburenganzira bwo kugutabura mugataha. Urumva babwiye yuko iyo bishitse bafise amasezerano y'imyaka 2 mugabo iyo bishitse agakikwa n'amagara ko bamutaburira itike agataha. None ko iki batayimutaburira? Barona baci bamwaka telefone bamubwira ngo nabwire ngabi wabo bamurungikira itike ngo amango ciyongera bihe na office. Yani bisigura yuko kwera ngo iyo myaka 2 basezeraniye itarahera, urumva ko arico nico naciye niyumvira ko arico bariko barashaka kureka imbere. None nagira baramujana kwa muganga bakamuvuza agakira hanyuma agaca abandanya akazi. Natwe nivyo twariko turavuga, urumva uwo mukobwa bari kumwe yavuze yuko nta n'umuntu n'umwe ariko aramukurikirana, n'utunini yavuze yaratunyoye turahera, nta n'ikintu na kimwe turiko turamufasha, nta n'umuntu n'umwe ngo arigeraza no kumuraba. Okay, reka rero je unkundiye utwibutse amajambo makeya mu gusozera kino kiganiro. Ibintu twibutsa ni amazina yiwe, ahavuka, hanyuma ikigo cyamusafirishije turakibonye, hanyuma igihe yasafiriye, ingorane afise n'ivyo musaba. Ibyo byose urabwirageza bivuge ntaguciriyemo. Uwo mudada yitwa Muhoza Abavyeyi Estera, avuka mu ntara ya Bujumbura, komine Ntahangwa, zone Mutimbuzi, agacimbiri Maramvya, ibarabara 15 Samariro ya mbere. Dada Muhoza Abavyeyi yasafirije mu kwezi kwa12 mu 2024 ngo yasafirishije. Ico dusaba dada Muhoza Abavyeyi ahari mu gihugu ca Saudiya, ubuzima bwiwe ni bumworoheye kumvo amagara mukitse. Ico ariko asaba yuko bomuha ubufasha bakamurihira itike, bakamutaburiza itike yo gusubira mu gihugu akaja kwivuza, kuko ahari yorohewe. Avuga yuko atoshobora gusubira gukora akazi bivanye n'ubuzima bwiwe yumva ko ngende bumugeramiye, akaba ariko arasaba yuko bomuha ubufasha bakamutaburiza itike y'indege agasubira mu gihugu kuja kwivuza. Nico ariko arasaba bivanye n'ubuzima bwiwe butamworoheye ahari. Murakoze. Yasafiriye ryari? Yasafirije mu 12 2024. Murakoze cyane. Murakoze banyakubahwa. Mu kanya rindira ndagarutse mbanze nkorotera ikiganiro ndaje. Nje naguhamagara ntuve ku ndiko ndi mu kazi nyene ndatuje nta kibazo ndana. Hariho rero bantu banje ibintu twirirwa turavuga buri munsi, hanyuma bene ibi bigo bakibaza ngo ni gukina. Murabona nk'uyu yasafirishijwe n'ikigo cy'Ubujumbura mu gihugu c'u Burundi, kiri muri quartier asiatique, avenue Swahili nomero 22, telefone 257 29 90 88 257 256 ni ikigo bitwa Recruitment Training Center. Kino kigo murabona yuko
uwo casafirishije kitamwitayeho, kuko nimba yagwaye nk'uko muriko murabibona, mm, uyu si muzima ku buryo yoza gukora ibintu ntibakomeye. Murabona yuko hano amaraso yaramukamanye nk'uko mwavyumvise, ariko atabarizwa n'umuryango wiwe. Ni gute none ibigo nk'ibi bishobora kureka abantu bagapfa bagapfira mu bihugu barimo vy'Abarabu babarungitsemwo, hanyuma ntibabavuze, batabavuje naho ntibanabahe itike ngo basubire mu Burundi? Iki ni ikintu gikomeye cane. Reka dusabe yuko iki kigo comuronsa itike y'indege akitahira, nimba naho batamuronkeje itike y'indege, ubushikiranganji bubijejwe buriho nibubaze ibi bintu vy'uyu muntu. Ejo ntitwe twumve ngo yitavye Imana, kwa kundi twirwa turabivuga abantu bakanduruka bagapfa twasemereye. Ntiduze tuvyumve ivyo bintu, kuko nitwavyumva tuzogaruka tuvuge ko twari twasemereye nk'uko twabivuze kuri ba ari na bose twaragerageje kuvuga, mugabo nukuri biragaragara yuko ibi bigo ntibavyitayeho abakozi. N'ikindi kigo kimeze nk'iki, mwumve yuko umukozi ukumusafirisha muri Arabia Saudite, ukumusafirisha gukora akazi muri Arabia Saudite, bisigura yuko muba muriko murakora business kugira ngo mwunguke, ariko mugabo nawe azaronke kazoza. Iyo bishitse akagwara, ni kumva yuko mubwirizwa kumwitaho, kumufasha, kumuvuza canke kumusubiza mu Burundi, kumuha ivyo arya n'ingenzi, ibi biri mu masezerano, kumukurikirana, kumuhemba. Nimba mudashoboye gukurikirana ivyo bintu, umuntu yovuga ko mugurisha abantu canke mubacuruza, yoba agiye kure y'ukuri. Niyo mpamvu twebwe tuzohagarika gusemerera, dusaba nimba ugize inguvu zo gusafirisha umugore, umukobwa, mukurikirane no muri Arabia Saudite, agwaye umuvuze, atariyo ubabwire bamugaburire, adahembwe ubabwire bamuhembe, agwaye bamuvure, ageze gutaha mumuherekeze atahe amahoro. Niba udashobora kumuha indya ngo umuvuze, ngo umuhembe, umurinde gukubitwa, umugurire ivyo kwambara, wosigura ngo warasafirishije umuntu kurondera ubuzima, wararungitse umuntu kurondera ubuzima muri Arabia ku kazi, canke waramugurishije, waramutaye? Kuko mu kumurungika baguhaye amafaranga hanyuma uca uraheba, ntiberiyo. Ikosa rya mbere mukora, mwaka telefone abakozi, kandi nizo zari kubafasha gutabaza. N'uyu baramwatse telefone, ndiko mvugana n'umuryango wiwe, utwereka uko ameze, mugo murumva ko mwamwatse uburenganzira bwiwe bwose. Please nyaboneka, nguma nsaba ibi bigo nibishireho uburenganzira ku mukozi atunge telefone. Iki kintu mubwirizwa kukiga mu makosa, mu mategeko mukora. Ikosa mwakoze rikomeye ni kubaka amatelefone. Mwibaza ngo mwarikingiye, mugabo bizobatera ingorane zikomeye cane. Murakoze. Reka tugende tugerageze turabe yuko uwo mushiki wacu yotabagwa. Nta bindi vyinshi novuga usibye kubashimira, mwakoze ko mwashoboye gukurikira kino kiganiro. Ntongera kengurukira abantu mwamwakira ivyo gisabo cyacu, iyo twaba turi ingorane nk'izi, mukadufasha abantu bagataha. Muhezagirwe.